narizunguruza mu kirenga gatatu agashima president Bagaza yego naramuvugije ingoma sirimwe si kabiri kandi akabiraba neza president Bagaza akaraba tujya mwana w'umuhungu ujya mubona aratama ingoma neza nasanze ari umuntu aciye bugufi abishatse kandi akarabishatse undira nuko kujya yicisha bugufi twarabibona kandi bikatubamwo ugasanga natubwe twabikunze yaratwenza gose yaratera inkuru zitwenza kira ambwire ko ankunda ntiyabivuga mu majambo yabivuga mu ndirimbo akompoje wenyene. Uno munsi nagomba twibuke nyakwigendera Perezida Petero NKURUNZIZA. Ntitumwibuka gusa ahubwo nifuza yuko dukora icigwa gikomeye cyane c'ibintu nyamukuru twomwibukirako, ibintu yashoboye, ibintu byose biradufasha mu buzima bwacu bwa misi yose. Iki cigwa rero ni cigwa gihambaye cyane, nifuza yuko n'umwana atazi NKURUNZIZA niyo raba iki cigwa kuri YouTube azamenya ati harabayeho umuperezida yarangwa nibi nanje ndamwigiye ko ibi. Ariko kandi sinza kuvuga ivyo yashoboye gusa canke ivyo twomwigirako, ndaza kuvuga n'ivyamugoye kugira ngo natwe ivyo tuze tuvyirinde. Mwese murazi neza yuko ata muntu abo mweranda kuri ino si. Nakare bibiri yivuga ngo tuvuze ngo ntiturabacumuzi, tuvuze ngo ntiturabanyavyaha, tuba twise Imana umubeshi. Rero nawe naho hari ivyo yakoze, hari ivyo yashoboye, naho hari ivyo twomwigirako vyinshi, hariho ivyamugoye kandi yari umuntu nk'abandi. Nuko rero iki cigwa kirahambaye, ariko kandi twagihariye ba bantu bantaho nikora, ba bantu bariko barasemerera bataka batakamba batabaza kugira ngo bafashwe n'abarundi bashobore kuja kwivuza, bashobore kuronka amahera yo kwivuza. Baraherewe, baribagiwe, isi umengo yarabubarayeko. Amahoro mwigisha, amahoro. Nagomba kubasaba ubufasha, banze kwidondora. Nitwa Hakizimana Eric, nahoze mu minsi maze umwaka ari mpejeje ishure kuri kaminuza y'Uburundi. Rero mu minsi iheze n'uku kwezi kuheze kwa gatatu sanze ndi umunyeshure muri ishure ry'abarundi bose, ariko nta gihe kirekire rwose mazeyo. Rero mu minsi nagize ikibazo c'uburwayi, ubwo burwayi rero nja kwivuza. Ngiye kwivuza bambwira ko ari ikibazo c'imitsi. Iyo ngwara ukuntu yamfashe, nafashwe numva imisonga mu mugongo ngahi Bujumbura. Nja kwivuza imiti mikenya ku mudokiteri nagiye ku bwa mbere, mugabo iyo miti naco yamariye, ico bisaba ko nunguruza nja muri Tanganyika Care Hospital. Hama baca bangirira igipimo bancisha mu mashini muri appareil bita magnétome, aho bagiye basanga afise ingwara bita hernie discale. Bambwira ko bisaba kugirisha shiririji y'umugongo, baca baduca miliyoni 7 iyo shiririji gusa. Namaze mu bitaro iminsi 5, hama Petero turamubwira ati amahera mugabo ntayo dufise. Ati nta kundi rata amahera hari, ati ntivyokunda genda muyarondere. Rero niko ndatabaza ko mumfasha
by'ukuri kunshikiriza ijwi kure kugira mu ntabarize kuko ubuzima bwanje bugeze ahatemba simpaguruka ngo ahantu nicaye naciye nsezera ibitaro kubwo kubura amahera no ngaho narahariye amahera atari make y'ibyo bitaro nayo guca muri ico cuma ca manyetomu rero ubunya naciye ntaha yindiriye aho Imana yoca inzira kugira nsubire kugirisha ayo ma operation. Amahoro banyakubahwa, muraho mumeze neza? Natwe turaho turashima Uwiteka uko biri kose. Twebwe ku mazina yacu batwita Irankunda Eric, tuvuka mu ntara y'Ibitoki komine Mabayi. Tukaba tubifurije kubasaba ubufasha nk'uko mwaba murabagira neza. Hanyuma tukaba twagize ikibazo tukavunika igufa ry'umugongo. Igufa ry'umugongo tumaze kurivunika, aho igice cyo hepfo ntigikora kirwaye pararize, aho impande zose n'ibikomere, sinibyura singirente, ndabona ko ndimwo n'isonde. Hanyuma ubu rero abaganga bansabye yuko noza kwicisha muri sikaneri kubera yuko igufa ryabunzwe. Nkaba rero nariko ndabasaba ubufasha nk'uko murabagira neza, kugira icyo mwomfasha kugira nze kuyivuza nkaraba ko nogarura amagara yanje. Hanyuma nkaba nteguka no ku gitanda, nkaba ndi umuntu waho, nkaba maze imyaka 6 ngwariye muri Nyabitaro vy'Imabayi. Nzoba mukoze nihagira ikintu amavaho bantora ingwara y'umutima nyene baremeza ko ngwaye umutima abaganga bampa imiti yo gupfupfahaza. Muri uyu mwaka rero niho bangirira ibipimo naremvye vyakomeye, baca bambwira ko umutima wakoze nabi, nguca wonona umutsi utwara amaraso mu mutima, umutsi witwa aorte. Baca bavuga ko kugira ngo mbandanye mbaho noza kuvurirwa hanze y'igihugu, uwo mutsi bakawukuraho bagasubiza ikindi kintu kugira ngo mbandanye mbaho. Muganga arambwira ati rero ubuvuzi burazimvye, wovurirwa mu Buhindi canke i Buraya canke muri Amerika. Atariko mu Buhindi niho bizimbutse, bariho urondera ubuvuzi, urondera ubufasha hirya no hino. Baranyandikira ibikenewe, baransaba komisiyo medikale iravyiga, hama iyo komisiyo irabaho, raporo medikale barayitanga. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida buca buranyemerera ko noja kwivuza mu mahanga, mugabo ko nimenya igihugu atana kimwe kimfasha, arije nimenya ingene novugwa. Rero uwo muganga acambwiye ati rondera mu Buhindi niho bizimbutse, n'abagufasha babona ko biciye bugufi. Barayimpa, tugiye mu biharuro baca banyereka ko kugira ngo mvugwe hakenewe ibihumbi biburamo makeya 24, biburamo make vy'amadolari y'abanyamerika. Yego mbo nanje ndi mukene, nta kintu mfise, byarayangaye. Igihugu kimbwiye ko atana kimwe kimfasha, ubwo bushikiranganji bwari bunjeje kwivuna basi nta na kimwe barandahiye. Nagiye mu bushikiranganji bwo gushigikirana no gufatana mu nda, naho nyene bambwiye ko bidakunda ngo bavudiriza abantu mu gihugu gusa, hanze y'igihugu ntibikunda nibeko. Nivyo rero ndimo ngira kwihebura, ndihebuye n'ubu nivyo ndimo. Inshuti n'abagenzi barambwira ati reka tukore akagurupe uterereze hirya no hino. Karabaho ubwo ntangura kubona abagenerale twagendanye twakoranye muri ivyo twaciyemo, hari abavuga ngo 100, abakoloneli 100 biki. Ndabona yuko naho hohera imyaka 2 ubuvuzi ntabandaburonka, kuko nari mu hôpital militaire baransohoye bambwira ati usiganye inguvu nkeya z'umubiri, genda uzikoreshe izo nguvu usigaranye, usaba ubufasha hashoboka hose bagufashe
ugurisha ibyo ufise ugende wivuze kugira ngo urabe ko wowe urabayeho kugira ngo abana bawe baronke kazoza barondere kazoza. Tuvuka hamwe yahora muri South Africa barambwira ati nyabona hariho abantu bagifise ubuntu bagifise urukundo tahura ubuzima abarundi babayemo tiwobitura bagufasha bakakuvugira ahashoboka hamakaronka ubuvuzi. Ivyo rero nabituye nibo bampaye nimero zanyu kugira ngo murabe ko mumfashe n'ukuri basi ntume mpfa nasamvye nimba ubwo buvuzi butokunda basi mugabo mbe naronse ubufasha ko mu gihugu nabo buze bwabuze bwansi. Nuko rero nkuko nza nabivuze iki cigwa cyo kwibuka wahoze arongoye Uburundi Petero NKURUNZIZA twagihariye aba bantu bariko baratabaza. Twifuza ko kirabwa amasaha 4,000. Iki cigwa kirabwa ayo masaha tuzoba turonse urufatiro go YouTube isaba kugira ngo itangure kwemera yuko itanga amahera kuri video yose ibiciye kuri iyo chaîne. Nukuvuga ngo chaîne bibaye monetize. YouTube imaze kuvyemera rero kwiba monetize, ikintu gica gikurikira duca dutangura kugira kampanye zo kurondera aya mahera. Aba bantu tubakorere video tuvuge duti kuri kanaka dukeneye amavyuza ya dukeneye amahera ya, hanyuma abarundi bose bafise impuhwe bagifate mu ntoke. Twarerekanye yuko mu gihe abantu bose bafise impuhwe babikoze, n'umunyamerika n'umushinwa azobikora agomba kurokora amagara y'aba bantu. Rero kugira ngo ivyo bitangure turiko tugira isekeza, dukeneye abantu 2,000 bonyene bashobora kuraba iyi video bakayiheza. Aba bantu rero nababwiye n'abantu bari seriye, n'abantu vy'ukuri bumva bafitiye impuhwe aba bantu bariko baratabaza. Ntitwipfuza babandi aja kuri YouTube akaraba umunota umwe canke iminota 2 akaba aravuyeko. Oya, aba bantu 2,000 twipfuza n'abantu ahera ku munota wa mbere agaheza iyi video yose. Voilà. Umuntu avuga ati jewe iki 1,100 ndagishize muri telefone kubw'aba bantu bababaye, kubw'aba bantu bibagiwe, kubw'aba bantu baherekera basemerera, jewe uyu mwanya ndawuhevye kugira ngo nshobore kubitangira, kugira ngo nanje ngira uruhara mu kurokora ubuzima bwabo. Hari abantu usanga ata kibazo c'amamega bafise, hari abantu usanga bakoresha ama wifi. Nimba uri muri abo basi, nimba ata mwanya woronka fumu vyugurura wugurura iyi video ivuge iguma ivuga gushika ihejeje iyi video yose, gushika ihejeje aya masaha 2 n'iminota 14. Aho uzobufashije ikintu gihambaye cyane. View yawe imwe izobigiyeko, nukuvuga ngo hatuzoba dusigaranye amavyuzi 1,999. Wowe aho uzoba umaze gukuramwo uruhara rwawe. Wowe rero nimba uzoba ubigize uko, turakeneye n'uwundi abigire mpaka dukwije abantu 2,000 bari seriye bashobora gufata mu minwe ico gikorwa. Bavuge bati aba bantu aho baririye nukuri kw'Imana, reka tugire ico duhinduye mu buzima bwabo. Reka aba bantu nabo bibukwe baje kwa muganga. Iyumvire namwe umuntu amaze gutabaza leta ikamubwira iti twebwe aha ntaco dushoboye, ni wiyaranje, ni wimenye. Ivyizigiro biba bisigaye he? Tugomba ubwa mbere na mbere rero tugire group y'abo bantu 2,000 kugira ngo tubabwire ingene tubikora. Wewe uturabira kuri YouTube naho canke kuri Facebook, urashobora guca ugenda directement ku rubuga rwa Hidden Authenticity ucuraba iyi video. Nivyo twari twabahaye n'iyindi iri mu Congereza mugabo ikaba yanditse no mu Kirundi, imwe yerekana ukuntu udafise amahera wohinduka amahera, mugabo turabona yuko yarabwe n'abantu bake. Kumbure ngira ngo ibirimwo ntivyabenteresheje canke ivyongereza twakoresheje
vyahavuye bigorana, ariko iyi yoyo iri mu kirundi. Uca ugenda rero kuri YouTube ukandika hidden authenticity, ucuraba iyi video kuva ku ntango gushika ku mpera. Wibuke ugenda ugize subscribe, ugenda ugize jeme, ufyone no kuri kakazogera, hanyuma ugire commentaire uti jewe ndahejeje gukora uruhara rw'iwanje. Aho uzoba ukoze ikintu gihambaye cyane. Mwibuke rya jambo rivuga ngo turi kumwe twese vyose birashoboka. Je nanje nama mvuga nti turi kumwe ataburyarya. Yumvire ngaha ku rubuga rw'ishure ry'abarundi bose kuri YouTube dufise abadukurikirana barenga 75,000. Kuri WhatsApp dufise abarenga 40,000. Ubu turiko turondera abantu 2,000 bonyene bashobora kuraba iyi video. Dukeneye ama views 2,000 y'abantu bari seriye bashobora kwiraba kuva ku ntango gushika ku iherezo. Rero bamurabo nukuri Imana izoguhemba. Turokora ubuzima bwa bene wacu.